N'incubahiro umukuru w'igihugu akabana kizigenza mu nzego z'umutekano n'igisirikare c'u Burundi ahejeje kugirisha inama abagize inyabune hakaba harimwo abarongoye igisata c'igisirikare c'umutekano intwaro ndetse n'ubutungane kugira ngo barabire hamwe ingene umutekano mu gihugu wifashe akaba yashimye muri rusangi ingene umutekano wifashe mu gihugu cose ndetse n'ababura amatari bakaba bari ngaha kugira ngo wese avuge uko intara yiwe yifashe yashimye rero uko igihugu cifashe mu by'amahoro n'umutekano ahanini inama rero ikaba yari yo kurabira hamwe ne bobungabunga amahoro n'umutekano narirya Uburundi baherutse kwiha ihangiro rishasha ryo kuzoshika mu mwaka wa 2040 ari igihugu cigaba kigaburira hama mu mwaka wa 2060 akaba ari kizoba ari igihugu giteye imbere bwite ko amahoro n'umutekano ari ntangere ari ndetse shingiro y'ivyo byose igihugu cifuza gushika ko atamahoro atamutekano nta terambere rishoboka inshobora mukuru w'igihugu rero akaba yongeye arababwira yuko amahoro n'umutekano kugira bitsimbatare byishimikiza ahanini n'ubutungane ubutungane nabwo akaba yabusavye ko bwoshishikara ingendo nziza buriko muri kino gihe yo gutunganiriza bose atankunzi akaba mbere yahamagariye abacamanza bakuru ko bagiye kuzohurira mu nama idasanzwe yo kwiga ingene bobogora ico gisata ubwo rwego rw'ubutungane nyine icubahiro umukuru w'igihugu yongeye araca karongo kuruhara umwana igihugu w'umurundi wese akwiye kugira mu kubumbatira amahoro n'umutekano Burundi bwashitse ko bunyotewe cyane akagira ati abarundi nta numwe yarakwiye kumva ko ikibazo c'amahoro n'umutekano kitamwega yahamagariye abarundi bose kugira urunani rw'intamenwa kugira ngo ihangiro bihaye nk'igihugu rize ribushike ko akagira ati ico kibazo c'amahoro n'umutekano ncega inzego za gisirikare gusa canke z'umutekano asaba abarundi bose gufatana munda no gufashanya n'abajejwe intwaro abajejwe umutekano n'igisirikare kugira ngo amahoro n'umutekano mu Burundi bitsimbatare gutyo tuje mu nzira y'iterambere ataco twinona muri uko kurabira hamwe ibyo zabibangamira amahoro n'umutekano mu gihugu cacu nyine icubahiro umukuru w'igihugu yavuze ko inzara ishobora kuba kimwe mu bihungabanya amahoro n'umutekano mu bene gihugu narirya rero tuko tuja mu gihe cici yahamagariye by'umwihariko abajejwe intwaro ukorana n'indongozi z'ubushikiranganje bw'uburimyi kugira ngo bitegurire bimwe biboneka kuzovomera imirima nk'uko bimaze igihe bavyigisha bene gihugu imbere yuko twinjira mu gihe cici gutyo umwimbu ntuzosubira inyuma kuko agira ati nk'uko bigaragara imvura yaguye neza ivyimburwa bizoba ari vyiza umwimbu uzobushimishije ariko turashobora guciramwo n'iryo ci hamwe tudovyifatamwo neza hamagara rero bo vyega bose kudasamara nk'uko vyigeze kwibonekeza muri kahise ahamagara bene gihugu guhera ubu kwiga ukungene bazovomera imirima yabo N'incobera umukuru w'igihugu akabasozereye inama yongera guhamagarira abajejwe intwaro kwegera ubirushirije abo barongoye kugira ngo haba mu ntara canke mu makomine ntihagire ico bakemangamba imwe n'igihugu izo ndongo zitomenya N'incobera umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko guhera itariki imwe z'ukwezi kwa Mukakaro Burundi buzoba bwinjiye mu ngendo shasha aho hazoba hinjiye umugambi mushasha itunganywa ry'itunga ry'igihugu bitabije programme uhagaze cane kuri gerekwa y'Uburundi bwigaburira mu mwaka wa 2040 akabahamagara abarundi bose kumenya ko ari intango nshasha yagize ati nta binebwe nta kurira amaboko azojana n'abakozi kandi asaba bose ko bovyiteguramwe kuko azojana n'abashaka guteza imbere igihugu